mwese abumvisha mwinshi cyane mu izina rya Yesu Kristo amen. Koko mu mahoro adashira n'imigisha idakama niko umwami Yesu yateguye kugira ngo atwibagize imibabaro yose yo mu isi. Umwami ahimbazwe amen. Muraguruka twishire mu maboko y'Imana isumba byose, turibe tuti ari Imana y'ukuri, nukomeze kunyobora, urahora undongora, uncishe mu nzira yawe ibihe bidashira amen. Umwami ahimbazwe. Kandi cyane mu Kinyarwanda ari Imana y'ukuri, nukomeze kunyobora amen. Amen.
kugira ngo dukureko ubusembwa bwose n'injerekere zose n'ibintu byose byanduye twezeshe ezobu natwe turera mwami usumba byose twongeye no gushimira ya majambo yawe meza watubwiye uti ngiye kubategurira ahari kugira ngo ndi namwe abariho nezerejwe no kuzoza kudutora mwami kuko wagiye kudutegurira amazu mu ijuru maze ushaka ya majambo meza ngo nibahabwa ibyasezeranywe tutari kumwe Imana yatuboneye byiza mwami akwarwo tubihabwa babihabwa natwe twahashitse warakoze mwami uzoduhanagura Moses mwami nta kiganiro kizobayo ibintu byose uzobigira bishasha iyo mpembo uzohemba abihangana urakoze turanezerewe tuje umugisha mwami kureka umutima w'umwe wese kugira ngo imitima igadutse uyibombeke imitima irushe uyirohore iruhure mwami maze icyo umuntu wese yajabuze kimuhere imbere yawe ngo twese hamwe tugushimire hamwe turi kibari cyawe turi nyegu uruhande turi akana ko mu mara yawe mwami ndagusabye duhezagire wose w'ijuru wakeneye tugeze ku namakiza ubane natwe utwigishe kimwe kuri kimwe maze we kubika amavuta yo ku ruhande ko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen. Mwami Yesu abahezagire mwese abahezagire kandi cyane abaho umugisha mwinshi twasanga hamwe mu Baheburayo chapitre 12 Abaheburayo igice ca 12 dusome aya majambo meza kuva ku murongo wa mbere Hébreux chapitre 12 verset 1. Abaheburayo igice ca 12 umurongo wa mbere turasoma mu izina rya Yesu Kristo amen. Nuko natwe ko dukikijwe n'igifungu cy'ibyabona kingana gityo twiyambure ibituremera byose n'icyaha gikunda kutwizingira ko vuba dusiganirwe ibyo twashizwe imbere twihanganye dutumbereye Yesu wenyine niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye amen. Uwo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba ntiyagira ikindi isoni zawo avyagira iburyo bw'intebe y'Imana amen. Muvyagire mwami Yesu abahe umugisha mwinshi mwami arakoze kandi cyane turamushimiye izira komeze mushimiye twese turamushimiye Imana izagire abashimiye bose mu bacu adukorera byiza yagendanye n'abafrere hama abafrere baduka bavuga bati eheraba akoze byose neza nande nshobora kwemeza yamba nari kumwe n'abo bafrere n'ubu nawe tutari kumwe twemeza tuti byose abidukorera neza Imana ishimwe ibintu byose yabidukoreye neza yatuvanye mu rupfu atujana mu bugingo atuvana mu mwiza atujana mu muco atuvana mu bantu batagira Imana aduha amasezerano ibyo byose kubw'ubutumwa bwiza yadushikirije kandi dukwiye kumushimira iminsi yose turi basabye twese mwami warakoze mwami ahimbazwe akanwa kacu ko guhimbaza umwami Yesu warakoze ko dushimira Imana cyane ko n'uwo azopfira mu mwami n'ukenye azotera tungishwe n'umwami Yesu ko azotuvana mu isi yaboro atujane mu ijuru ry'abatunzi n'ibyo ati nta nico nzohabura mu ijuru ry'umukiza nta kiriho tuzohabura ibintu byose mwami yabiteguye kandi neza yarakoze tumushimire cyane rwose. Bible ni nziza kandi ijambo ry'Imana ni ryiza mwami yarakoze. Bible ivuze ngo kuko dukikijwe n'igipfungu cy'ibyabona kingana gityo
Dieu a pris soin. Imana yitwaritse kutaduha intebe gusa twicarako, kutaduha ipiano tuvuza, kutaduha eglise, ahubwo yaduhaye ibisumba ivyo, iduha n'abafrere b'ivyitegererezo. Amen. Pawulo ati munyigane nkuko nanje nigana Kristo. Imana itwereka, iduha des exemples, iduha uburorero bw'abashitse. Nimba ari abasere yabahaye abasere bazigana, nimba ari abafrere yabahaye abafrere bazigana, nimba ari abakozi yabahaye n'abakozi bazigana. Ibyo Pawulo yavuze ngo vous servez selon quel modèle. Hari icyitegererezo. Amen. Imana yashize mu nzira y'agakiza kugira ngo bazoyicamo bose ntibazogende barahushagirika, ahubwo bazobe babona amakanda, les traces z'abatwitangiye imbere. Oh, Imana ishimwe. Frère Paul yavuze mu birango abo bose bapfuye bakizeye. Amen. Batarahabwa ibyasezerano. Imana ihimbazwe. Ariko ngo umwami yarababwira ko hari gisagara yabateguriye, baguma bari ingenzi n'akavantara mu isi gushika barangije. Abo harimo ba Gideyoni, harimo ba Aburahamu, harimo n'abandi benshi. Imana yaduhaye kuburorero gushika no kuduha akarorero kizamuka. Amaso y'Imana ni yugurure. Imana ishimwe. Yaduhaye akarorero gushika no kuri Anevema. Amen. Imana ishimwe. Yaduhaye akarorero k'abakoranye, turashobora gufatira akarorero k'abakoranye. Imana ishimwe. Guhera kuri ba Yesaya yagiye mu ikoraniro muri assemble, maze Imana bwite irazanana n'abakerubi bayo. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Gushika ubwo tuba tuzi icyitegererezo c'abakorana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Gushika nawe Imana yavuze ngo babiri canke batatu habaza bakoranye mu izina rya Yesu Kristo, nzoza mbe hagati yabo. Amen. Gushika Mose yabonye abakerubi bamwe bipfutse ku birenge, abandi bipfutse ku maso, n'ayandi bagurukije barafise ngo batandatu. Bose bavuga ngo il est saint, saint, saint. Nuwera uraho Imana yacu. Ngo tuzomenye ko muri assemble tutaza kurabana, tuza kuryana no kuvugana, tuza kuvugana politiki, tuza kuvuga ko ari wera uraho Imana yacu. Imana icyitegererezo en toutes choses. Mwama himbazwe. Gushika n'abana wacu yageze n'atanga ikori. Amen. Izatanga ikori, aravuga ngo ivya Kaisari muhe Kaisari, ivy'Imana mu bihimana. Imana ihimbazwe. Gushika nawe tuduhaye akarorero kuri offrande na dîme. Gushika byose umwami yabitanze ko icyitegererezo. Dufise des exemples zifatika, aburaro buboneka bwo mu nzira ijya mu ijuru. Iyo nzira abana b'Imana baciyemo, natwe niyo umwami yaducishije. Que Dieu vous bénisse. Imana iri mu mitima y'abatoranijwe, ibibumvishe neza. Ku nzira hose umwami yagerashinga imambo. Nitwasoma ibya Yosefu, voilà, que Dieu vous bénisse, tuzomenya tuti hari igihe Imana yagabuye indya mu bukene ikoresheje umugabo yitwa Yosefu. Yaba Yosefu atabonetse, abantu bari kwicwa n'inzara. Imana yamutoye nk'icyitegererezo, yamufasheho nk'umukozi, azokwama ari symbole, arakamenye ikimenyetso ca akarorero k'abazogabura bose inzara yateye. Imana ihimbaza. Abantu b'Abegiputa bamara imyaka myinshi bashonje, ariko ibyo Yosefu yababikiye barabiriye, bararya, barinda baheze imyaka y'inzara atawuhuye n'ibibazo. Uko niko umwami asumba byose. No mu bihe by'inzara nk'ibi byari byaravuzwe muri Amos chapitre 8 verset 11 ngo hazobaho inzara atari y'ibyo kurya, habeho n'inyota atari y'ibyo kunywa, ariko bizoba inzara n'inyota by'ijambo
ry'Imana nibazoribona. Mais nous, Dieu nous a envoyé un Joseph. Mana tuche Joseph ariwe Ewadi Frank cyacu iramakazine abibika neza igihe cy'inzara kigeze. Umurongo wa Matthieu 24:14 Imana irabushikije ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzobanza buvugwe mu isi yose bubere cyabo n'amahanga yose. Biremerwe natwe Mwami nahimbazwe yabikoze nuko nashimwe nahimbazwe akora byose neza ishimye impamvu muzira que Dieu vous bénisse. Imana ishimwe yarungitse frère Paul. Amen. Iyo taba frère Paul abanyamahanga niba barumvise ubutumwa bwiza, ariko hari umugabo Imana yari yaratoranije w'umuyuda yitwa frère Paul. Imana imurungikana ubutumwa bwiza ku banyamahanga. Imana ishimwe irapreshe lazimine. Imana ishimwe abi Efeso, abi Tesalonika, abi Korino n'abandi bose arabigisha ubutumwa bwiza par le biais de notre frère. Biciye kuri frère Paul ubutumwa bwiza Bible ivuga ngo ko mwanse kutwakira agakiza. Haleluya. Apana ubutumwa bwiza no. Agakiza gahindukiriye abanyamahanga. Acte chapitre 13 verset 46 gahindukiriye abanyamahanga nabo. Bible iti abanyamahanga 49 abanyamahanga babyumvise baranezerwa. Imana ishimwe. Nivyo frère Paul yigishije ngo nuko mumenye. Hébreux chapitre 2 verset 11 nuko mumenye ko mwebwe mucitwa batakebwe n'abarabakebwe. Mumenye ko atamana rurema mwari mufise. Mumenye ko mwari injabuka ku byasezeranye. Mumenye ko mwari muriho mutagira Imana rurema, ariko kubw'amaraso Yesu Kristo namwe Imana yanyu yabo yahindutse Imana yacu. Maze umwami kubw'umusaraba amacakubiri yarariho umwami arayasambura. Que Dieu vous bénisse. Nuko umwami yarakoze nashimwe ko natwe twarose ibyo Paulo yigishije. Atari bya Paulo ariko ariko ivy'Imana yarugikanye Paulo. Iremerwe notre Dieu. Mwami nahimbazwe. Yene frère Imana ishimwe yataba Yosuwa abisirayeli bari kumenya umwe wese umugabane wiwe, ariko byasavye Yosuwa byasavye ko Imana irutwa Josuwe kugira ngo abigishe abereke abaho umuco kuvyo mwendata Mose yapfugishijwe n'Imana isumba byose. Que Dieu soit loué. Imana yarakoze nihimbazwe. Yaduhaye frère Josuwe kugira ngo natwe mu gihe cyacu. Amen. Imana iduhe un exemple frappant, akarorero kaboneke umuntu wese yuko Imana itazobitumenyesha gusa, ahubwo natwe izobitwicarikamo ikabidushiramo bikaba umugabane w'abatoranye. Si vous voulez bien, Dieu nous aime. Notre Dieu est très merveilleux. Car Imana ishimwe dufise igipfungu Bible ikivuze ngo nuko ko dufise. Amen. Verset 1er Imana ishimwe ko dufise nuko ko dufise igipfungu kidukikije c'ivyabona kingana gityo twiyambure. Imana ishimwe ibi turemera vyose. Que Dieu vous bénisse. Mwana yadukikije igipfungu kinini de témoins. Amen. Imana ishimwe. Yaba frère Branham atabonetse ntabwo Laodikiya yokumvishije ijambo ry'Imana isumba byose, ariko Imana yari yarabitse Eliya mu bubiko bwayo uwizorungikana ijambo ryayo akagaburira abigiye Laodikiya aribo twebwe. La volonté parfaite de Dieu. Que Dieu soit loué. Yadushikirije ivy'Imana igomba bitunganye. Amen. Azinoneho arangije akazi ko kubizana mu isi. Imana yakazi ubundi mugabo. Amen. Kandi rero
abarundi niba barumvise ijambo message muvyemere. Abarundi niba barumvise ijambo message, abakongomani niba barumvise ijambo message, icyo ni kiba caravuzwe. Jerome naco yobazaniye, nta nundi mupastori wo muri message mu Burundi yokizanye. Icyo kintu citwa message cyagenewe kuzozanwa n'umugabo umwe wo muri Matthieu 24. Imana yarabitoranirije ko ari bazobidushikiriza ijambo message rero ryumvikana mu matwi y'abantu bo kw'isi yose, rijyanwe n'umugabo ni poto d'attache, un témoin fidèle w'Imana yashize mu nzira yacu kugira ngo tuzotumenye l'amour de Dieu, tumenye twishurirwe urukundo Imana idukunda. Imana ibahezagire. Amen. Umuririmbyi yavuze neza ngo hari inzira nziza ngo nicahura Imana, birimo ibimenyetso, itemba amarira n'amaraso y'abera. Muri ati nzoca muri iyo nzira, ikinezero kimwe nuko izoshikana aho inzira bose bashinzemo. Ba Frère Branham bashyize mu bimenyetso, ba Yesu bashyize mu bimenyetso, ba Branham na Frère bashyize mu bimenyetso. Iyo nzira ni abera bazocamo ibashikane mu ijuru. Nta yindi nzira ihari, nta yindi iriho. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a un seul chemin, il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Hari inzira imwe igera ku Mana, ni Yesu Kristo umwami wacu. Bible irakomeje iti verset 2. Amen. Dutumbereye. Que Dieu vous bénisse. Oh, c'est merveilleux. Umwami ahimbazwe. Dutumbereye Yesu wenyene. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, merci. Dutumbereye Yesu wenyene. Tourna les regards vers Jésus. Kuko abantu bose aya majambo nibaza ko wera ari inyuma afe twese twoyemera ko ari ukuri. Ari ukuri. Yarayagenewe mbere igihe cyacu. Kuko nitwebwe atamanuzi tugisubira kuronka. Imacu nta wundi azoza. Nta n'umushinga w'ubwenge w'umwizigirwa zose. Imana yashize muri university, nimuzotumbereza amaso ku muntu n'umwe. Abantu banje nzoba nahejeje kubakoresha, muzoyatumbereze kuri Yesu wenyine. Ati burya sibo babazanirwa kiza, oya niwe nyanduruko yo kwizera kwacu, kandi ni nawe azogusozera. Il viendra couronner son œuvre de succès. Que Dieu vous bénisse. Aya majambo nizera ko Paulo yari karayandikira twebwe ati ndabinginze abo mu gihe kimwe areka afe niko bimeze, abantu bo mu gihe cha Eliya kameme. Eliya hejeje akazi bararose Elisa, ariko twebwe none tuzosubira kuronka nde? Umwami yarahejeje iraklotire jenoside igihe kinezereje cyane. Umwami yarahejeje n'abagabo bo kwisi. C'est fini. Munyumve isubiyemo, nta wundi mugabo Imana izohagurutsa. La Bible est clôturée avec Frère Frank. Nta wundi ari nyuma. C'est fini. Bese abafana baravyumva. Imana yarahejeje gukoresha abagabo, nta wundi yanditswe muri Bible. Uzoza wese azobona icyaduka, uzigira mukuru wese azoba umubeshi. Igihe cyiza cyane aho aya majambo avuze ngo mutumbereye Yesu wenyine. Niwe nyanduruko yo kwizera kwacu. Nicyo gituma ariyo predication yashize ku kanyu Frère Frank. Atushireho 4 predication. Ushire predication zine cyanditswe, maze kuri izo zose aheje kuzishirako z'ibimenyetso n'ibitangaza byo Frère Branham yakoze. Ati namenye, ati cyo gihe namenye ko akazi kanje kaheze. Manishi acha dushiraho ngo tourner le regard vers Jésus. C'était fini. Umwami ahimbaza abakoze akazi kose neza. Ati usezere umusavyi wawe amahoro. Imana ishimwe. Ivyanditswe vyera Imana vyerekeye abizotuma ibira bisozereye
là c'est fini. Ubu tuzokwigisha ibyo Paul yarungikanye n'Imana. Paul atakiriho. Twigisha ibyo Mose yarungikanye n'Imana. Mose atakiri hano ku isi. Twigisha ibyo Frère Branham yarungikanye n'Imana. Atakiri hano ku isi. Twigisha ibyo Frère Frank yarungikanye n'Imana. Abatakiri hano ku isi. Uzavuga ati yoba ari jewe namusubiriye. So sera un bandit. Azoba ari umusuma n'umwambuzi. Uzavuga ati ndi umusuccesseur wa Frère Frank. Azoba ari un bandit. Azoba ari umugabo aturutse kuzimu yuzuye impemu mbi. Donc c'est impossible. Bishoboka. Donc abera bagomba kumenya ngo les témoins, tous les témoins. Voilà. Ivyabona vyose vy'umwami yategeza kuduha ngo dushike mu ijuru atantambamye. Umwami yabiduhaye byose. Nabonye abafurere benga ntibanyumvise. Je vais me répéter asubiremo. Abantu baje mu gihe cya Pawulo hari guhishurirwa bagiye batarose, kuko hari abandi bakozi Imana izorungikana ibindi inyuma yawe. Abantu bakoranye na Frère Branham hari ibintu bagiye batabonye, ntibigeze babona imesaje ishika no mu myobo yo ku isi. Barabyifuza bari kure, bakagenda batabihawe, bakabivugishwa ko Imana izobikora, mais avec nos propres yeux. Twebwe n'amaso yacu umwami yabaduhaye bose, kuva kuri Job, kuja kuri Mose, kuja kuri Zaburi, kuzorikira kuri Frère Frank, bose umwami mbere y'abategeko yarabidushikirije. Il nous a beaucoup aimé. Dukunze cyane. Que Dieu vous bénisse. Nicyo gituma umwami nibyo niyumviriye ariko niziyumvira ko aricyo gituma umwami muri twebwe yashizeho abazogenda badapfuye, kuko babonye ibintu byo kuva kuri Adamu barakomeza ku bahanuzi byose umwami arabitwugururira. N'ivy'Imana arisigaje kwa Frère Frank nabimuhereza abo bagabo babibonye nabo bagore ni mwebwe Imana yateye iteka hito. Urabona hibazwe ile merveilleuse. Il me fait déjà que Imana Dieu vous a beaucoup aimé. Imana dukuze cyane. Abo kwa Gideon nibaguka bazobwira ibindi by'inyuma yabo, hari iby'inyuma batabona. Tuzobwira tutegera ari iby'inyuma byahavuye bibanganya birakomeza. Hama abantu bahaguke bo muri za 1960 byavuye mu bicu gihe. But twe twakiri umuhanuzi wanyuma tutire kare. Hari ibintu mwagiye mutabonye. Yakomeza ari ikintu muri Amerika gusa. No mwe murazi uko ku isi yose n'indimi zose n'amoko yose n'ibihugu byose byagiye bishikirwa mu nyuma zayo. Que Dieu vous bénisse. Mwami nashimwe. Hari ibintu bagiye batabona. Nebarigeze ko Frère Branham ya pressure abantu bakumviriza ku telefone bati twumviriza ibyo ariko aravuga, ukagira mu Burundi hariho telefone, ariko mwamba cyayungura imihora kugira ngo dushikane ku butumwa bwiza. Abubwenge abanyabwenge gushika n'uzo bari mu mwobo rezo internet zimusangeyo abyumviriza, umwami musangeyo nawe amutahuza. Uzomusanga ariko aragira impene n'ingurube akavuga ati haleluya amen n'agatelefone ku gutwi. Ibyo nta iyo Branham yozuka yotangara abonye ibyo Imana yamurungikanye byarashikiriye n'abatungu nkatwe. Nje tubaca kuri matutumbega urukundo rw'Imana abasumba ukwezi rusubira ni kuzimu hari imboga rugerayo. Amen. Batumye Yesu aza kwindushi dernier abantu banacho bamaze indushi atuhure. Oh merci Seigneur. Ngo tuma bwiza bw'ubwami buzobanza buvuge mu isi yose bubera icabona amahanga maziherezo zocariza. Que Dieu vous bénisse. Mwami yarakoze iteka litovugwa. Écoutez frère, écoutez. Imana bamugisha. Bible iti dutumbere Yesu wenyene. Niwe yanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozera.
amen. Manishimwe bibiti uwo kubw'umunezero yashizwe imbere. Lize ensemble, amen. Kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zawo, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Imana ibahezanye cyane. Yavre bararamuye amaso muri kano kanya bakaraba ibyiza Imana yatubikiye, amen. Nibyo bizotuma mwihanganira ibyo mucamo bibagerageza. C'est vrai, muzoterwa n'abantu batandukanye babatera ingorane zitandukanye, ariko umwami nabaramuye amaso y'umutima. Murabe ibyiza twabikiwe mw'ijuru, gupfungwa ntikuzotuza, amavuta ashushe niyakuye ntebuyera muri mwene data Yohana. Yagumye ari umufrere, Yohana. Oui ou non? Mwamashi umuriro ukomanije ibetagabondwi niwakuye mw'Imana Shadrake na Meshake na Abednego bavuye bakiri abafrere. Imana ibaze, c'est vrai. Mwamashimwe n'intambwe zishonje nizigeze zigwisha Daniel. Yagumye ari umufrere, yagumye ahagaze mu gakiza, yagumye ahagaze mu rukundo, yagumye afise umunezero, yagumye afise amahoro ava ku Mana, yagumye yihanganira abantu bose, nigeze abavuma yarabahezagiye. Abamutayeyo, ababataye mu muriro, ababataye mu mavuta, ababataye muri Patmos, ababataye n'ibindi babakoreye byinshi, ntibigeze abera, ntibigeze batirigana ngo bave mu rukundo rw'Imana, bave mu munezero w'agakiza, bave mu mahoro Imana yabahaye. Ntibigeze batakaza n'akagabane na gato k'ivy'Imana yabagabiye, kuko ivyo ari byo tuzojana mw'ijuru. Natwebwe niko n'umwami wacu byagenze. Biblia ivuze ngo uwo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zawo. Il est resté intact. Yari wa wundi abambwe, yari wa wundi atarabambwe. Il était le même, avec le même amour. Gushika naho ku musaraba yavuze ijambo rikomeye ngo data n'ubabarire, pardonnez. Oui frère, il était plein d'amour à la croix. Yari yuzuye urukundo ku musaraba, yuzuye za mbabazi yari afise na mbere. Imbabazi yakoresha, amen, akiza abarwayi, azura abapfuye, nizo yari agifise no ku musaraba. Abazani bwanje yavuze bya bindi nyene ngo bababarire, za mbabazi yari afise, ababarira umugore bagira batera amabuye afatwa asambana, nizo yari afise no ku musaraba. Ababarira abantu bamuse, nico abera bakamenya ko twahawe inyandiko zidafudika zanditse mu mitima y'abatoranijwe, urukundo rudafudika, amahoro adashira, umugisha udakama. N'ibyo Imana yashize mu bugingo bwacu tuzohezagira abatuvuma, tugire neza abatugiriye nabi, tuzoguma turabera nuko data arubwira. Nous serons persécutés et nous ne persécuterons jamais. Tuzohama ariko ntituzohama, tuzovumwa ariko ntituzovuma, bazotwanga ntituzobanga, bazodutuka ntituzobatuka, ahubwo tuzobahezagira. Ikibi kikabaneshe ariko ikibi kinesheje iciza. Muraho abahezagire, abawumisha mwese mukikirijwe n'igifungu cy'ibyabona, abihanganye bishika ku iherezo, umwami azobahemba kugana mu ijuru. Muraho umugisha utagabanije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tumushimire, yarakoze. Nahimbazwe umwami wacu. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Akariro k'intambara n'umukarema. Satani atabaza abantu bose, ariko ntabwo bafise. Sinengamira y'abantu benshi barangamiye, ibyago biteye bakihebura, sinihebura.
ingorane ziteye n'ishari ry'abanyije n'inzigo y'abanyije siko ndavyandura ahubwo umuririmbyi ati numva kare amasatani atabaza biwe ariko singira ubwoba nanze kuko nziritse umutima ahera cane. Amen.
ndagushimiye mwami ko mu nzira ncamo hari igipfungu cy'ibyabona ya detemwe fidele hari ibyabona byo kwizigirwa mwami yashinze mu nzira ngo bitubere uburorero butandukanye mu nzira y'agakiza. Nushaka gutanga dime hari Imana yavyerekaniye ko, nushaka kuzozamurwa hari Imana yavyerekaniye ko, nushaka kuzuka mu bapfuye hari Imana yavyerekaniye ko, nushaka gukorana hari Imana yabitwerekeye ko. Mwami yagiye ashinga ibimenyetso mu nzira, abo bose mwami yahezagiye ngo batubere icitegererezo mu minsi yacu. Umwami yararangije kubishinga ivyo bimenyetso, ni twebwe twagize amahirwe yo kubona byose ibyo umwami yari yarageneye iyi nzira ija mu ijuru. Urabona ashimwe ubu n'ibihe bitazoshira. Amen. Dusenge. Mwami ugororotse, uri alfa kandi ukaba na omega, ibintu byose byaba bikomera mu iherezo. Cyo gituma aka gakiza n'iherezo ryako wagakomeje cyane, ngo turafise ijambo ryahanuwe ryarakomejwe kurushiriza. Umwami ahimbazwe. Pawulo nawe ati erega agakiza karatwegereye cyane kurusha igihe twizereye. Mwami ushobora byose, turagushimiye kw'ijuru waryurukije urishira hafi, kwishurirwa wakwegeje hafi y'abatoranijwe, kwizera wabishize hafi y'abatoranijwe. Ibyo wari warashize kure byose wavyigije hafi yacu, kugira ngo mwami tubibemwo atamazinda, turemye cyane, tudakekeranya, duhagaze neza mu nzira y'ibihe bidashira. Urakoze, urahezagira ababera watoranije, abaribo wemera kwereka, wugurura idirisha ubereke imigambi yawe ihoraho. Warakoze kuduhishurira ino nzira ijya mu bwami bwawe. Mwami baha umugisha abera widukomerezemo mu izina rya Yesu Kristo. Ntagire n'umwe yosubizwa inyuma n'uruhendo rw'icyaha, ariko umwe wese ari umufurere afite icyitegererezo ku bafurere bashize, ari umusere afite icyitegererezo ku basere bandi babera. Abo bose bihanganiye ibyo bacamwo bazigamye agakiza wabashikirije. Natwe bagiye kwihangana kuko umunezero twashyizwe imbere, twihanganire byose uzobukoze. Mwami ezagirira ikoraniro, mwami amahoro yawe yamaganje muri twe, ubahe ubumwe umwumvikane uva mu ijuru. Mwami ubahe kugira umutima umwe, twese tugira umutima umwe, ujye kugira igihagararo kimwe, turwanire ukwizera abera bahawe imeriza. Abakozi baduha umugisha, ubane natwe muri byose, maze utwitwararike, uradukirize abarwayi. Mwami usumba byose, hari n'abarwaje mwami nko mu muryango wa Menita Evariste, urabakirize abarwayi bose mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ukore akazi kamwe kagaragara, ibitero by'umwansi ubihindishe, ubitsindishe ubushobozi bw'umuriro wa mpemu. Ubwiza bw'amaraso ya Yesu nihere kuri porotaye mu rugo, ishike no kuri porotaye mu kigo, ubarindishe ingufu zawe, ubakize uburwayi bwawe bwose, ubakize ibitero byose mu izina rya Yesu Kristo. Witwararike n'abandi barwaye, ubakize mu izina rya Yesu Kristo. N'abarwaje bose ubakirize ababo, ukomeze kwitwararika, ntihagire n'umwe mwami aburanirwa ngo abure ivyarya, ariko uragaburire abashonje, urambike abatagira icyo bambara. Witwararike umugeni wawe, utworohereze hagati y'imyaka. Duhembure mwami, twongere inkomezi mu rugendo, rwanga amaso wewe ko ari we nyanduruko yo kwizera kwacu kandi ruzo gusozera. Nitwararike ibyacu byose n'abacu bose, uraduha umugisha utagabanije mu ntango no mu iherezo, mu maja no mu maza, uzobukoze mwami.
urakomeze mwami iyi assemble ibitero byose bizoyitera uzoturwanira uhagarike mugakiza uhasakaze aho twasakaje amabati urasakaza igisenge cy'amaraso yawe kugira ngo habone uradukikize mwami aho twashyize abadiyakre urahakikize abamarayika kuko ibyanditswe byera bivuga wakira amashimwe y'abera ibikorwa bitangaje byose wakoze mu bera wakira amashimwe yabyo ukoze ubukozi batuzigame aho tugiye kuva hano ukomeze kutwitwarika muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen amen. Mwami Yesu nabahezagire kandi